no munsi mfise akanyamuneza ko kubona dusubiye guhura indongozi turi mu kiyago c'imbere y'Imana. Akaga k'Imana niho gaca kinjirira. Ndashaka kandi gushimira umukozi w'Imana yajeje kudushikiriza inyigisho, kuko ni inyigisho nkoramutima. Mbere numva yuko umenga ntaco umuntu yohava azongerako. Ico nabonye gusa nuko koko ikintu cyose kirafise umwanya wacu, kirafise umwanya wacu kandi turakwiye kubitegera. Inyigisho nk'izi atanze ziramaze gutangwa inshuro zoba zirenga nka 20 mu bikorane bimaze kuba ngaha muri iki gihugu. Hari igihe numviriza inyigisho avuga ati mbe none kumenga tuzisiga hanyene ntiduhinduka ni kubera iki? Zirigisha mugabo uno munsi turabona yuko bukebuke abantu bagenda barakira. Hari igihe kimwe nigeze kwicuza, muribuka turi Ngozi aho twavuze tuti umwe wese yisuzume yihane, hanyuma ejo umwe wese aze yandike ingeso ziyiwe abona, hanyuma tuziturire. Burya jewe nari nzi yuko bifise ingaruka yuko umuntu yumvise ko yataye mu muriro rimwe wenyene yinegura. Mugabo guhinduka biragora. Hari igihe mpora niyumvira iki gihugu, nkavuga ndavye ingene kimeze uno munsi, nkaraba ivyo twaciyemo. Hari igihe nanje mvuga nti uyu munsi ya myaka 70 umuhanuzi Yeremiya yavuga yaheze, turinjiye. Ndavuga kuko sinzi, sinovuga ngo nabikuye hehe. Muribuka mvuze nti umwaka wa 2025 niwo mwaka tugize uwa mbere mu rugendo rurora ku gihugu c'amata n'ubuki. Ivyaciye biboneka muri uwo mwaka ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane ku buryo bica biboneka ko urugendo rwatanguye. Ariko kugira urugendo utegerezwa kubanza kwikurako umuzigo wakuremereye muri kahise, ukavuga uti mugende mujanye, ntaho uja uraremerewe. Ubanza gukura zirya ngeso. Nico gituma inyigisho nk'izi ari nziza cyane. Je nariyumviriye igituma usanga guhinduka bigoye cyane cyane ku ndongozi. Hari akantu kanshitse kajya ariko aja ku musozo, ariko avuga ati umukoroni. Igituma tudahinduka, hariho ingorane dufise mu muzirikanyi wacu kandi zifise amamo. Yatanguye avuga ati twikukiye idolari rivunjwa $50. Kubera iki? Kubera iki idolari ryavunjwa $50? Kubera iki? Ico nuko ciga neza. Igiki twashora hanze twaba twarazanye amadolari aza kugira agaciro. Yari amahera yose dusavye, amadolari kijya gihe yose $100 yava nibo bayaduha. Mugabo nasanze ubutare bwacu ntabwo bari babumaze, no kuvuga baduha mu vyacu akamanyu ku vyacu. Kuko muravye nko mu Kirundo hamwe Murehe, imetero zirenga 300 za cinere umugabo acamwe ahagaze, ukaraba ingene ireha, ukaraba ubutare bakuyeyo, uteye ubwoba. Haruguru honye na hamwisare uravye winjiye ushitse ku metero zishika 30
haramayira ibindi binogo ayandi mabarabara iribandanyuku irigenduku nirimanuka mu kuzimu. Uravye neza bakurikira ubutare bungana nk'ijana kwijana, ukaraba iyo cuivre na cobalt yavuye hajya honyene. Gaca ndaba imakebuko nyene twasanze naho nyene tinere irenze metero 150. Saho gusa hose na tererare hajya imayuyu twasanze abazungu barayimba. Muze murabe icagiye rero kunyereka neza ingorane nuko bari babizi ko dutunze, mugabo tukaja kubasega bakavuga bati muzobeshwaho n'imfashanyo tubahaye, ntibaturya karati naho musega mwebwe mujya mwicaye mugahiye raba hajya muga mwishuri ruca twiga ngo le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Sivyo twize. Je niko ndabiraba rero ndabona ko hari umutego, agatego naho twavuga ngo twikukiye kagumye gateze. Hariho iyo ndiko ndiga imvo n'imvano kuko ndaraba inyifato y'abantu bamwe bamwe. Umwe wese ari gihe ncanda mukurikira muri kahise kiwe ingene yakuze ingene ameze. Hari umuntu yigeze kwerekana muri ubu buhinga ngurukana bumenyi mu marezo sosio, yerekana imbwa yashize ko inkoni yayiboheyeko amanika inyama imbere yayo gutya. Imbwa iriruka igiye kurondera iyo nyama gusa kandi itari wishikire. Candaba umuntu atagira umutima, umuntu afise umutima muke, umwina umunoho ntashaka kugira umutima wo kurondera, aguma yiruka araba ivyo acarya ubwo nyene. Ndabiravye ndabona neza ko umukoroni yamanitse iyo nyama ngaha, twese duca tugenda tuguma tuyiraba gusa ntitwigera turaba hasi ngo tugire ico twokora, tuguma tubona ya nyama imanitse gusa. Kubera iki? None ko ivyo bisanga mubize kubera iki biri mubize kurusha batize? Tuza turisuzuma twebwe nyene turaba, nukuvuga twe twagumye turaba ni nk'inyama rero umukoroni yasize amanitse, twebwe twese tuja kubera umunoho munini tuja kuyirondera, duca tuyigwanirako, turanka kuja kugwanira kwitunga iwacu dufise ngaho. None kubera iki uno munsi ariho haje uwo mutima wo kubona ko dushobora gutunga? Umutahe niko kitubonye ubu. Kubera iki ubu ariho tumenye ko isi dufise ishobora kudutunga? Uriko uraduga haruguru mu mugamba arangihera kuduga ubu, hari n'igihe ncayo kugira gusa nirabire, nta kintu gishajije nko kubona imirima ku misozi. Kare ryari ishinge tutarya gushikaho ndibuka komine Mukike ya kera bariko baravuga ngo tworima ngo inka zacu zoca zibura aho zirisha, nkarondera vitamini iri mw'ishinge ishobora kugaburira inka nkayibura. Izo nka wasaga afise 20 zikamwa mu gatamaritiro 5 ashobora gukama. Ishinge ryari ifise vitamine iyi ushikaho nabajije ni mumbwire ishinge ico ribaze kugira ngo twumve ko twese turiziganya. Mugagenda urabona munsi usanga hari biraya, usanga hari bigori, usanga hari ingano, usanga hari ubwishaza, bijya ntibibereye ganuze n'amashuka. Kubera iki tubibonye ubu tutabibonye kiyagi? Umuhanuzi Daniyeli ariko arasenga yaruhishijwe nubwo buhungiro, niwe yatevye Imana burya arakwibira akabanga. Iti burya rero aribuka yuko yasubiye mu vyanditswe ati bari barabivuze imyaka 70 iheze ko zoca tuki, acasenga avuga ati Mana rero hageze ya myaka 70 yageze, none ubu rero dukure muri bwa bunja.
nubwo ntimwosanga tweho aya magume twagiyemwo sitwe twayikwegeye, twananiwe n'iki kugira ngo tubone natwe twoshobora kubona tuti ya myaka Imana yari yaduhanye yarahetse. Kuko jewe ico kintu ngoma ndakivuga, ntibishoboka ko twari kuja mu magume nkajya atagihano turimo abavuka. Jewe nuno munsi ndemeza ko abarundi ari ubwoko bumwe, ufise ingene azobisigurira arazoza yicare asigurira ingene mu Burundi hari ubwoko bubiri canke butatu. Mwaje vyarananiye uvuze ngo habaye amacakubiri arashobora kuza mu mavukana. Bene Israeli nyene ibari 12 Yozefu ibamu hajya baramwisha, Imana niyo yakinze, naye ntibacanyemo kandi bavukana. Gucanamo sico cerekana ko mu Burundi hari amoko. Ari maze iminsi usoma cyane muri Bibiliya ndondera ku bintu bijanye n'umuryango wa Bene Israeli. Ndiko ndaraba igituma muri bijya bihugu hamwe ingwano. Abantu babivuze ko menshi igihe Israeli iteye Gaza bazana bimwe vy'abamagoge bavuze vyinshi. Muga jewe naragiye ndasoma bukebuke ico natoyemo, nimumbwire ya miryango 10 igihe abaye amacakubiri umwami Salomo amaze gupfa, ya miryango 10 yahereye hehe? Ko tubona abitwa abayahudi bo kwa Yuda nabo kwa Benyamini nibo bari bagumanye bagira kapitale Yerusalemu. Ijya miryango 10 bagenda muri no bagira kapitale Samaria. None ijya miryango 10 iri hehe? Ko tuguma twumva bo kwa Yuda gusa biciyemo kabiri. None baciye ubwoko bubiri, heka ntibaciye ubwoko bubiri, bagumye ari ubwoko bumwe bw'abariciyemo imice ibiri. Ahubwo je nico gituma nkunda kuvukanisha Burundi na Israeli, kuko vyinshi byabashikiye natwe byaradushikiye. Niho rero jewe ijambo ry'Imana rica rinyura cyane, kuko sanga ivyabashikiye byadushikiye natwe. Iryo jambo ry'Imana riraturaba 100%. Muramuvyumva avuga nti ingene mbona abarundi nyifata yabo, ahubwo barusha kwiyorobeka abayahudi bo kuri Yesu. Abo kuri Yesu bari boroshe gutwara ndabarafite. Ngaha aragutwengera akaguhezagira ureganye gwico kivagundu. Ahubwo none biriko biragabanuka. Yesu aragenda akigisha, hakaba haja abafarizayo kumviriza gusa. Bamufatira hehe? Bakitwa ko bari mu bumviriza, baje kumumviriza, muga bataje kumumviriza, baje kumviriza akajambo bamufatira ko gusa. Bagaca bataha bagacagira iyindi nama, ati mwumvise yavuze iki zamurandika. Nongaha mu Burundi hariho incabwenge zitonda zije kumviriza gusa aho bafatira umuntu. Andabeshe iyo baje kumviriza babahinduka. Iyo baba aha twese turi ngaha twaje kumviriza tubaduhinduka. Mugabo none ndiko kirudahinduka baturi babafarizayo. None mwumva ijambo ry'Imana ritari turabatweho liba rituraba. Ariko je ndavuga nti twebwe twari kwegeye amahano. Hari akantu mugasomwe ari cyabwenge twaca rutekereza tige turasoma. Soma igihe Imana yahezagira Nowa, yaravuze neza yuko amaraso y'umuntu izoyishuza, amaraso izoyishuza kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Iyo wishe umuntu bawisha Imana, hari muri wewe. Iyo abantu birabagora kumva yuko umuntu
ari mw'Imana. Mugaje biranyorohera kumva. Namba muzi yuko muzora mukajya mu ntoki n'Imana gutya. Urarinde uzobora. Je maze kubona ingene Imana yaremye umuntu ijya processes. Birabanzira bumba ihingura umuntu, byanditse ngo ihingura umuntu muri Bibiliya ya Katolika ngo ihingura umuntu mu gataka. Ngo hanyuma imuhuhiramo impemu z'ubuzima aca umuntu muzima. Impemu zavuye koma. None si uyu muntu w'ubwenge, si uyu muntu adapfa. Icyo nitugitegera neza. None mbwira ingene uburongozi bw'igihugu bwotegura kwica gusesa amaraso, Imana ikagoma yinumiye. Uca wiyumvira uti none vyavuye he gushikaho indongozi zitegura kusesa amaraso? Yavuze ko yabajije umuntu nanje mperuka nta mezi menshi arahera, igihe amatora yaraheze, nagiye hari imwaro amabanyire ku Mutama, yagendanye na Rwagasore w'umuporona, aca ntera inkuru ati je burya hageze bijya by'abitingi, ati nari mfise ihema, ati ndabura bafasha kuryubaka, ati nzabona imbonera kure zije kufasha kuryubaka, ati hanyuma abasore definitely nabo bafise mitingi, ati naje ndabatiza rya hema. Mutama agerana na Rwagasore ariko aranezerwa n'inge nabona ibintu uno munsi byahindutse. Hamacha ndamubaza none ga Mutama, hari habuze iki kugira Burundi bumere nk'uko buri uno munsi? Ni naho benshi babugaya aho bugeze uno munsi. Hari habuze iki basi n'imiburi bumere nk'uko bumeze uno munsi? Atiri wariyumvira nta rezo nema yacavuga ngo hari habuze ababikora. Urumva hari habuze ababikora. None nk'ubu uzobaza mu myaka 10 kubera iki Uburundi atari igihugu giteye imbere? Yarabonye mu masanamu aba bakenyezi n'aba bagabo bari ngaha bangana uko, ntidushikana 10 ntidushika n'igice kimwe kwijana mu ncabwenge ziri muri Burundi. Ni atubaza ati kubera iki Burundi budateye imbere mu myaka 10 tuzomwishura iki? Yabonye amasanamu tuzomwishura iki? Nimwe murakiyumvira umwe wese ntawe uzi igisata arongoye. N'urongoye ishengero azobaza ati kubera iki muri iri shengero ryacu duke tuzokwishura iki? Aha rero nicyo kigwa, kuko iminsi yose byose bihera ku mutima w'indongozi. Naho twogira gutabarundi nibashake baba bakozi 100%, atandongozi zihari ni debandade. Idebandade kubera iki? Ejo mwaravyumvise abakozi. Dufise abarimyi, aborozi, abubatsi, ababaji, ababumvyi, abajisha, ni benshi. Mugabo bose nta numwe impano yiwanje ndayifise urayikeneye, muga nawe ndakeneye ivy'iwawe. None ni nazotwungira ubumwe ko umuntu akura yikunda. Kugira ngo byose bikunde indongozi. Kandi ntimuze murondere ngo burongozi mwumvise ibyo yigishije byose byafatiye ku ijambo ry'Imana. Uburongozi bukomeye buva ku ijambo ry'Imana. Uravye nari akantu ako namafatira ko bwa mbere ngitangura amabanga y'umukuru w'igihugu, nagiye kwiga nti none umukuru w'igihugu nk'umukuru w'igihugu nzokora iki? Natse kumera nka Rehobowamu umuhungu wa Salomo yagiye kubaza abenegihugu ati no bakorera iki kugira ngo muramigwe tubane neza? Bati dukure ko umutwaro so wawe yadushizeko. Aranka kuvyemera, abaca kubaza bakurambere baramubwira bati nivyo bakure ko umutwaro niho uzobatwara bagatwarika bikagenda neza.
acaragaye bakurambira acagenda mu runganwe rwiwe. Bimwe yavuga rero ya misore acagenda mu runganwe ati bambwiye ngo ndabakore kumutwara ate abo genda babwire neza ubishure uti data yari yabashize kumutwaro je nzogwiza inshuro 5 uti yabakubita ikimoko je nzobakubita ikimoko kiri kwa magera. Acaragenda bishuruko mwiyumvire uri ndongozi cyambere banza kuvuga uti none jewe nzobigenza gute, hanyuma urahanuza nkuko yabivuze. Je ikintu cyambere naciye nibwirizwa shingiro biraboneka ngo umukuru w'igihugu akora ibakora ibi burya mwibaza ko ari biga hariho ivyo umukuru w'igihugu ajejwe atari biga vyaretse bibwirizwa shingiro ahubwo handitseyo bikeya. Iyo umukuru w'igihugu abakurikiza ivyo bibwirizwa shingiro kwama yiryamiye kabisa. Ariko naciye ngenda mu ijambo ry'Imana nza gusoma hamwe sebukwe wa Musa Yetiro yamubwira we ntushobora gutwara igihugu rumwe ntibikunda, wewe ujejwe kumenyesha ivy'Imana ivuga ku ihanga ryayo, ubwa kabiri kwerekana inzira bafata, ubwa gatatu kwerekana ingingo bategerezwa gukurikira. Wewe ni uguma werekana sabona yuko nta wingira ko umukuru w'igihugu kabisa. Niho nakuye icimviro cyo vuga none nk'ubu uwombaza ngo abarundi uri kubajana hehe no mwishuriki nari kumwishuriki aho naciye nja gusenga. Abo twakoranye ijya vision baravyibuka nabanje kubatuma nti genda muzunguruke mu bihugu byose byateye imbere mu ndabire kugira igihugu kivuye ko giteye imbere kiba kimeze gute, umwene gihugu wahaba ameze gute, baragenda bariga. None twebwe Burundi ne bushaka gutera imbere kuko nta kintu nakumaniga. None uwombaza ngo Burundi uri kubujana amajana yakwereka inzira kuko umuntu ntazokwama imyaka yose. Muga ni vyiza yuko abantu bagira ibarabara bariko barajamwo niyo bariko baraja bakahabona bacerewe bakamenya ko bacerewe bariko baranyaruka bikagenda neza.